ibyo dusoma mu Njili Nyeranda nk'uko yanditswe na Mariko. Bavuye mu isinagoga, Yezu ari kumwe na Yakobo na Yohani barora kwa Simoni na Andreya. Inabukwe wa Simoni yari ku musego agwaye inyonko. Buno nyene baca baramuvugira, nawe aramwegera amufata ukuboko aramuvyura. Nyanyonko ica irakira aja mbere mu vyo kumuzimana. Ku mugoroba izuba rirenze bamuzanira abagwaye bose n'abasazwa n'amashetani. Igisagara cose cari cakoraniye imbere y'inzu. Akiza abagwayi benshi babaye kwinshi, amashitani nayo akayirukana yose, kandi ntiyareka ngo avuge kuko yari amuzi. Bukeye Yezu ahengera umutwenzi utarakika, aravyuka arasohoka aja ahantu hiherereye abariho asengera. Simoni nabo bari kumwe bamuja inyuma, bamushikiriye bati bose bariko barakurondera. Nawe ati hogi tuje mu bindi bigwati ndahigishe naho kuko aco canzanye. Aragenda rero yigisha mu masinagoga y'ubugarire bwose, kandi yirukana amashitani. Twakirize yompi inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi, turiko turazirikana ibisomwa bibiri, haba ikitwakuye mu gitabo c'Abahebureyi n'iyi nkuru nziza ya Mariko. Biratwereka ko Yezu ari umukiza. Biratwereka ko Yezu icamuzanye nuko twokira, nuko twokoka. Luka niwe atubwira ati igihe Yezu yasoma ari mu isinagoga avuga ati umutima w'umuka muri kuri jewe, kuko yansize ngo mburire inkuru nziza abarushwe hama mbohore ababoshwe. Ivyo byose biratwereka ko uwo Yezu yaje kubana natwe, uwo Yezu yigize umuntu akabana natwe. Icamuzanye nuko twokira, nuko tworonka ubuzima, nuko twokira, nuko tworonka ubuzima. Ikiraje ishinga Yezu mu buzima bwacu, ikiraje ishinga Yezu mu kuza kutugendera, nuko yodusubiza ubuzima, nuko yodukiza, nuko yotubohora. Ikituvanga kenshi canke igituma tudakira nuko atakwemera dufise, nuko turonderera Yezu ahatari, nuko dufata imirambi tugiye kuraba Yezu tumusizi wacu. Turaza kenshi mu nkanyiranda y'imisa, ariko si kenshi tuzirikana ko mu nkanyiranda y'imisa dukira. C'est l'habitude, turaza imisi yose biti byitunganijwe uku, biza kugenda uku, haheze haza ibi biheze. Mugabo si kenshi twumva ko mu nkanyiranda y'imisa dukira. Mugabo hageze nka paruwasi itunganya messe de guérison, urabona aho bakwira. Sinzi kuko wabaye messe de guérison ikihindura dimension y'uko mu nkanyiranda y'imisa dukira.
usanga novuga nti tugenda turondera imana y'ibitangaro kandi imana yamidukiza imisi yose ntukanyiranda y'imisi ntukanyiranda y'imisa uje kuyihereza n'umutima wawe wose musubire uko waje ngaho ko atari umuntu aca atangaza ati nakariya yakize nakariya yakize la dimension y'uko inkanyiranda y'imisa dukiramo mu nkanyiranda y'imisa tuharonkera ibyiza byinshi ico turatanga gusa turacibagira ni nk'isakaramentu ry'ikigongo iyo umuntu yiteguye akaza kuronka isakaramentu ry'ikigongwe imana iramukiza imana iramubohora imana iramuhagurutsa ariko isakaramentu ry'ikigongwe twarinze ko muri terapi eka nje kwirumva nta kundi eka nje kubivuga kaza ata dimension uko je muri iryo sakramento iryo sakaramentu ry'ikigongwe ushaka gukira mugabo ushaka ko novuga riguha amahoro riguha amahoro akumva ikintu kiba cari ku mutima kiko kirakubloka kikubujije amahoro uca ugenda ati ninagenda kwana katwe bitatu ntamubwira ibimbabaje bica bihera isakaramentu ry'ikigongwe c'est pas écoute sahantu tuja kuruhukira ariko isakaramentu ry'ikigongwe ikintu kidukiza yezu ni wadukiza yezu ni watubohora nico gituma usanga ivyo ekleziya idutumira ivyo ekleziya ibyo yezu yaduhaye aciye kuri ekleziya ngo bidukize ku munsi iyo dimension ko biduha urukiza iriko irahera muri twebwe urashobora kubona umuntu avuye mu carama hariya canke mu gatunguru hariya kuko boruganije mesi dogirizo mu kabezi ire fasile ko agenda twisabire bavukanye yezu ni wabwiza yezu ni wabohora kandi yezu yamabohora imisi yose mukaniranda y'imisi tugere kristo ico tuba tubuze gusa ni uko kwemera n'izo nyigisho simoni yamubwiye ati igihe yezu yavyutse mu gaturo turi gusenga simoni amujima n'abo bari kumwe bose amubwira ati bose bariko barakurondera nawe yezu ati hogituje mu bindi bisagara ndahigishirize naho nyene kuko arico canzanye turakeneye inyigisho bavukanye turakeneye kuja kw'ishuri rya yezu kugira ngo dushobore gukira imisi yose yezu yamadukiza imisi yose igihe tumwakiriye mu isakaramentu ry'ukaristiya igihe tumwakiriye mu masakaramentu yezu araduha ubuzima yezu aratubohora yezu aradukiza ni ukugira ukwemera hari mw'ibaruwa navuga nti mu vyakozwe n'intumwa pawulo ariko arigisha abona umuntu yicaye inyuma hariya afise ukwemera ko gukira aramubwira ati wakimuka kuguruka kuko yarabona ko afise ukwemera ko gukira sinzi natwe igihe tuje mu kanyiranda y'imisa igihe turi mu masitiro nk'amasakaramentu ko iyo dimension ko dukira tuba tuyizi sinzi ko kwemera tuba tugufise yezu nta kindi camuzanye atari uko duha ubuzima atari uko dukira atari uko tubohoka twisabire rero bavukanye muri ntukanyiranda y'imisa yezu avyure muri twebwe agatima ko yezu abandanya dukiza ku mwanya ico dukeneye gusa ari ukwemera yezu ati urabona ko ndabishoboye urabona ko ashobora kugukiza nico novuga gitangura kigora abantu benshi kitara kitugora kenshi mu kwemera kwacu ngo nakayambwiye ivyanje vyose ukaca umukurikira ubwiye nico novuga nti hari dimension novuga nti
abarundi bari kwibyo bita mu turago, ugasanga yagiye mu karago hariya, yagiye mu karago hari n'abakristo turajayo ngo harya ngo banaka ngo barakiza. Nta muntu akiza, Yezu ni wakiza. Niyo mvuga ati iyo turiko turakira inyigisho, iyo turetse Yezu akatwigisha, nibasha twereka ko muri ico gihe ico uriko urasaba ari ngombwa Yezu agikore mu buzima bw'iwawe. Hari igihe hari agasaraba yaguhaye kugira ngo novuge nti uronke umwanya ko turaza kumwambaza, uronke umwanya ko turaza kumuramutsa, uronke umwanya ko turaza kumuborogera, hama no kuvuga ati Yezu kamureko, yo kagukura ko uca he. Yo kagukura ko uca he, muzi iyo woja. Hari abariko bamaze iminsi kugira bavuga ngo Los Angeles iriko irasha, bakabiriye yuko bavuga ko ata mana ikenewe, hari umuriro sene yabayeyo batutse bagize novuga ni kudiaboliza Imana, ko Imana tucimaze buryo bituma Imana ngo yatumye uyu magori n'umudugudu bariko barasha. Hari igihe Imana yatwakiriye dufise mu buzima bwacu, ko dusaba dufise mu buzima bwacu, iyo Mana nisire kuno kibazo, musire kuza kuhiramutsa, musire kuza kuyiharapura ubuzima bwawe, ibindi bireka ku mwanya wayo, gushaka kwayo, ibizi impamvu ubikubwira ati mwirikira gusa, mwizigira gusa, ni James Ebora y'ubuzima bwawe. Twisabire bari bavukaye muri no kanyaranda y'imisa, uwo Yezu twakiriye ni mukino mukiza, uwo Yezu twakiriye abandanya dukiza, abandanya tugirira neza, ica dusaba nuko mwizigira, tukagira confiance totale muri we, ibisigaye azobidukorera. Ijambo ry'Imana rivuga ati nimurondere ubwami n'ubutungane bwayo, ibisigaye Yezu azobidukorera. Tugire uko kwemera, tubandanye twereka Yezu ubuzima bwacu, Yezu n'abandi yadukiza. Amen.